ahubwo tukibaza duti mbega burya nta banke cyangwa microfinance yokora muri iyi systeme ku buryo umunyagihugu wese yisanga arimwo. Donc na wundi wa mikoro mato akaronka ku mahigwe abandi baronka kuri banki. Hari ibintu nahoze nanje nibaza bikansiga. Hari ibyo rero iyo ntasobanukiwe ibintu misi yose ndondera ababisobanukiwe akaba ari bonja kurondera. Hariho abantu baba baratwitangiza imbere mu bijyanye n'iterambere, usanga bafite amahinguriro ama entreprise aba business manini, donc muri make abanyamafaranga. Nkumva hari byinshi no kubasobanuza, kandi reka nshimire abatari baki bahora banyemera bakamuha umwanya. Nshimire kandi n'amabanki nk'abantu mugiye n'umuntu agorana. Iyo numvise ari ikintu runaka ntasobanukiwe ndagenda ku nyimba ari banki, nyimba ari entreprise ndadodora. Bientôt nimumva ngiye guhembwa za miliyoni muze mumve ko cavuye. Ariko kandi aya mahirwe nico gituma mvuga ni jewe sishimye kuyigumana cyangwa ngo ndayagumye jewe jenyene, kandi nawe nze kugira akamaro. Ibintu biroshe cyane. Ku munsi w'ejo nahuriyeho n'umuntu mbona mahera ahembwe ngo bamushire kuri konti yaraje korotira ngo aya nayo nahembwe kubera abanywanyi banki nabazaniye. En fait la banque ya créé ikintu cyitwa gute, iki bita network bo ntibacita network, nico bise konte ambassadeur. Hariho na ya assurance y'umukiriya akakano nako mukumberera. Nibaza ko iyi niyo banki yonyene karimo uretse ibi bya networking, uretse ibi byo gufasha abapfasoni, ibi byo gufasha abana, ari ibyo bita karakura, donc ni utekaniza abana. Uretse ivyo byose barafite assurance y'umukiriya. Bo bavuga bati none umukiriya twarakoranye igihe nk'iki cyose tufate murabona Imana ikora ivyayo, ubuzima ari yaramutije ku isi iramuhamagaye yaravuyeho. None uyu mwanya wose twakoranye no mukiriya tuwibagire tuwirengagize? No, hagezwe kuba hariho assurance y'umukiriya. La famille yiwe ebwiza kuronka ikintu kubera ko uyu twarakoranye. No kuvuga ko iyi bank iri kirema aba investisseur, iri kirema aba partenaire, iri kirema aba ambassadeur. Okay, yes, reka turamutse tubifuriza mahoro amagara meza n'amafaranga. Ni Omdishanyuma ndabahe kazi cyane kuri Agaciro Media, aho dusangira ivyigwa ndemabutunzi, ivyigwa ngorora buzima, twubake mind set yubakiye kwiterambere. Bagenzi, uno munsi nzindutse mfata igitabo, nzindutse mfata ibya bank, nzindutse mfata amahigwe nze kuyasangiza mwebwe abarundi n'abarundi kazi, kandi pemporta aho muri mu Burundi, muri mu gihugu hagati, muri Bujumbura, muri hanze yacu. Ayo mahigwe je nibaza yuko mwese tuza kuyajanamo. Turamaze imyaka irenga 3 twataguye 2023 tuko turasangiza abarundi n'abarundi kazi ibintu bijanye na development personnel, tubarangira ama opportunity atandukanye. Ariko rero mujya mwabantu mwe hari ibintu babiri hafi yacu benshi tutanamenya. Rero jewe sinzi ko novuga ngo ndiki, reka nitwe intumwa y'abarundi, nitwe kumbure ijisho rya benshi, nitwe umusku wanyu, kuko ndabirondera nkabimenya, nkumva ayo mahigwe no hamagara abarundi tukayajanamo. Okay, hari ibintu nahoze nanje nibaza bikansiga. Hari ibyo rero iyo ntasobanukiwe ibintu misi yose ndondera ababisobanukiwe akaba ari bonja kurondera. Hariho abantu baba baratwitangiza imbere mu bijyanye n'iterambere, usanga bafite amahinguriro ama entreprise aba business manini, donc muri make abanyamafaranga. Nkumva hari byinshi no kubasobanuza, kandi reka nshimire abatari baki bahora banyemera bakamuha umwanya. Nshimire kandi n'amabanki nk'abantu mugiye n'umuntu agorana. Iyo numvise ari ikintu runaka ntasobanukiwe ndagenda ku nyimba ari banki, nyimba ari entreprise ndadodora. Hari ibintu numva nkeneye kumenya, kandi
numva ndamutse ndabimenye byofasha abarundi benshi okay bakayeza bakabisigurira hari banke rero nagira ngiyemwo bagenzi jenje kubasangiza iki kintu iyo twumvise banke umengo duca twumva abanyamafaranga baba ndi banini babanyamishahara baba commerce no nkiri moto iyo twumvise ngo nakakura muri entreprise numva umengo ni ibintu byo hejuru cyane iyo numva ngo umwana wo kwanaka yarize hama yashinze entreprise numva umengo ni ikintu kitoshigirwa n'abarundi benshi yego birashoboka ku ruhande rumwe ko bitoshobora bose mugaye bitigira nyamwishi bo bikora kimenyamenye muzogende muri ADB yahoze ari API ADB ni Agence de Développement du Burundi murabe amasosiyete ariyo muzumirwa mubonye ubwishi bwayo donc ne muco mubona muti duti bujya gushinga ama entreprise navyo si byatari cyane ahubwo ni ibyumviro gusa n'amayide benshi bibaza ko binobeke ku mafaranga ariko reka ivyo tubireke bagenzi iyi banke nahoze nibaza ati mbega basha burya nta woshinga microfinance woshinga banki ikora muri system imeze gutya donc nikore nkuko tubona izindi banke zikora cyangwa iyi systeme bancaire y'u Burundi tiyumvira icyo kintu numva umengo coshoboka siritu ko witwa David Kibonobono niba tangwe kusobanura ikintu bita économie sociale et solidaire nimba mwagiye mukurikirana ibiganiro twakoranye ngira mwaracumbise aho usanga abantu benshi bakoraniye mu kintu kimwe niho nibaza rero ni none tuvuye kuri ivyo vy'ama societe tukava kuri ivyo vy'ama cooperative ahubwo tukibaza duti mbega burya nta banke cyangwa microfinance yokora muri iyi systeme ku buryo umunyagihugu wese yisanga arimwo donc na wundi wa mikoro mato akaronka ku mahigwe abandi baronka kuri banki donc aho uca wimvira umuntu wese mu migambi rimwe na rimwe abakeneye gukorana n'amabanki mugabo eske les banques zirabumva iyo nganire n'abarimyi siritu abarimyi mu biganiro byinshi twakoranye ubagenda bavuga ngo reka ngo banke ngo twebwe abarimyi ntizi twumva ahubwo bitewe na banke wagiyemo sino hari amabanke yumva abarimyi ngo twebwe ngo abiya mikoro mato ngo nkatwe turiko turacirondeza les banques ntizitwumva kubera iki ntidufise ibintu by'ingwati ntidufise amatongo ntidufise amazu ntidufise ama parcelle ntidufise ama business banke ntizitwumva koko ahubwo biterwa nuko utamenye iyo banke yemera ivyo wowe ukeneye Diva mbega basha muri ajya amafaranga banke yunguka eske nta kuntu hobaho systeme banke yo koranamo n'abanyagihugu kuyo yungutse reka dufate ikitwa tuvuye ngute nk'abambassadeur ba banke cyangwa aba partenaire ba banke eske nta kuntu hova ko dukeya kuri ijya banke yunguka kwa banke keshi yunguka kubera abantu batoye madeni baragenda mu migambi baragira iki murabizi iyo bagaruka na veke nyungu nkibaza nti eske ni ashobora kuva ko dukeya tukagenda gutya na gutya cyo kibazo nakigize ntangura kuzunguruka mu microfinance ngahi Burundi ntangura kuzunguruka mu ma bank aho se mvuga n'abadejega bose bagenda banyira kukuntu de banke zabo zikora urusha umunyagihugu afise kuri zo cyose ndavyiyumvira mu nyuma ndavayo ndagenda kuri babandi bagira network ndabavuge gato hariho abitwa Qnet mu cyongo ndavuga ngo ni Qnet donc ni baje badanaza amafaranga online nabaje bagira trading byose ndavyanaliza ndagenda muri baje bita gute Alliance Motion Global benshi bakunda kubitira ngo nabama costume ndagenda muri bo ndumviriza ukuntu system yabo yubatse ndagenda mu bitwa Forever donc abo nabagira icyo bita marketing ya networking ni networking muzana n'uruherereka n'urufatangane rw'umurongo w'abantu bataza gucika okay cyose ndavyiga
mvuye aho niho naciye ngenda mu mabanki sasa ntabura kwibaza leta eske hashobora kubaho networking muri banki mugabo banki kabandanya yunguka n'undi munyagihugu nawe kabandanya yunguka tavyibaza lega narinzi ngo niciyo mbiro gishasha ndaraba kuri internet sanga hanze ivyo bintu bibaho kuri kwami ndavuga ati ni gute rero ivyo tanguri wacu nza gusanga rero hajye mu abantu barara kubiri mugaba karota kumwe ndazanze hari ababitanguye kera cyane sanga hariho microfinance yatanguye gutyo muri imisi bientôt nabonye bagiye kuba bank kubera ko bagutse peut-être ko imyumvi amafaranga yabaye manini hariho ama microfinance ashobora guhera muri première catégorie kaba deuxième troisième quatrième donc biri bamwe bose baja ahuye n'imitahe bafise kumbure donc iyo bashitse muri première no kuvuga ko babaye bank no kuvuga rero ubu niho iyi microfinance igeze okay muti bimeze gute rero reka ndabe aho navyanditse mwa bantu baranyigishije ndicara ndanyugwa navuga nti rero jewe aha ngiye gukorana n'abarundi kandi mu buryo bw'inyungu sivyo okay icambere hariyo uburusho bwinshi haba kuba bafise mashira hamwe donc ama société ama coopérative hari ivyo bita ni ivyo bita épargne d'investissement ahantu rero harimo akantu kanini cyane nivyo bita épargne haguruka kuko bafise ubwoko bw'ama épargne menshi ico kintu ku bantu bazi ko boba bari nk'umugwi shobora no kubona kutaba umugwi ukaba uri mu individu donc ukora ku giti cyawe eba na ahantu hari y'urusho mw'abantu mwe bitandukanye nuko byari bizwi mu zindi banki kuko n'ubundi abamwumvise bari muri networking hakabaho kandi n'ibibindi biba hariho ibyagenewe abakenyezi gusa ivyo bita urugori ni épargne urugori no ngaha birashoboka kuba individu birashoboka kuba kumigwi byose birashoboka ariko ahangira ngo benshi two kwisanga muri ibi bintu bibiri ngiye kuvuga kubasirariye c'est-à-dire kubanyamishahara ushobora kuba gashahara gatoya ushobora kuba gashahara kanini ahantu mw'abantu mureka ndabarangire muzogendeyo kubera ko murazi rimwe na rimwe abantu turashobora kuba dutinya kubivuga mugabo niko biri kubanyamishahara iterambere riragoye nk'abantu riragoye pe ntitubabishane wamusanga nk'akarorero amafaranga uhembwa ukwezi kose ushika mu itariki 15 yaheze none ibindi minsi bananye izomara ukwezi niho kwidanje kubasarariye rero ahantu hari akaryo kanyu murabankirayo abariho kandi no kuri bajya petit commerçant hariho abariko barirondeza usanga washaka bagira utuntu duto dufate mu isoko mu tubutike en fait izindandazwa none mw'abantu mw'ahantu ni kibanza cyanyu ciza ariko mutibagiye kandi ko n'abakomersa banini cyane nabo iyo credit commercial ihari kuri banini washaka ariko kandi hariyo ngira ngo ibintu je ngira bihava bingora gusigura gose kubera ko nubwo babisiguriye siyo nkora mugabo umugomba kumva yuko ngaha hariho amahigwe menshi ariko kandi yubakiye kuri networking ikora gute rero dufate banke yungutse nk'uku kwezi dufate ko yungutse nk'ibice ikafate mu gitigiri cy'amafaranga mu ntunge igitigiri sigitigiri kiri exact ariko nakarorero banke yungutse nk'imiliyoni 400 mu kwezi so miliyoni 400 yashobora gucifata ibice byayo bishika nka 60% 60 ikayasangiza ba bantu bakoranye
bakoranye gute rero? Je no munsi ndakoze kino kiganiro mfiseyo konte ni wagenda nawe muri yo ntuze kugira ngo mukorane niyo bank icambere uzobanza gukora no kuguruzayo konte nico cambere kandi ku mafaranga make cyane ndaza kubibasigurira hama ico giheze nawe aburangira iyo banke bakagendayo tujune networking kandi byendo bazoba bakwiye yuko cose kano kanya bacakora ibujumbura duke banki genda yunguka sero n'abantu bakuje inyuma nawe ni kugenda wunguka ku munsi wejo nahuriyeho n'umuntu mbona mahera ahembwe ngo bamushiriye kuri konti yaraje kurotira ngo aya nayo nahembwe kubera abanywanyi iyi banki nabazaniye en fait la banque ya ikintu cyitwa gute iki bita network bo ntibacita network nico bise konte ambassadeur no kuvuga bo bavuga bati hako twebwe tufata uwo mwanya tuja ku materengo tugiye gusigurira abantu ko banki ikora uyu muntu ahubwo afisemo konti muri iyi banki ni yabwira mugenzi we yandi twakoresha tuja ku matere niwe tuyaha ahubwo sinzi ko mukumva none eske ubwira mugira abantu kiretse je ko mfashe iyi micro wowe ni wabwira ujya mugenzi wawe ujya mukorana nawe ukunguka uko niko kimeze ni networking ibi ndabibabwiye bientôt ni mumva ngiye guhembwa za miliyoni muze mumve ko cavuye ariko kandi aya mahirwe nico gituma mvuga nti jewe sishimye kuyigumana cyangwa ngo ndayagumye jewe jenyene kandi nawe nze kugira akamaro ibintu biroshe cyane eraba iyo ugiye kuguruza konte muri yo bank ni 12000 n'amafaranga 12000 ayo 12000 afite ubujyagabuye hariho 6000 ibihumbi 6 byakajyaga karine ka sheke hariho na tenido compte hariho na solidarité hariho na ya assurance y'umukiriya aka kantu nako mukumberera nibaza ko iyi niyo banki yonyene karimo uretse ibi bya networking uretse ibi byo gufasha abapfasoni byo gufasha abana ari ibyo bita karakura donc ni utekaniza abana uretse ivyo byose barafite assurance y'umukiriya bo bavuga bati none umukiriya twarakoranye igihe nk'iki cyose tufate murano Imana ikora ivyayo ubuzima ari yaramutije ku isi iramuhamagaye yaravuyeho none uyu mwanya wose twakoranye no umukiriya tuwibagire tuwirengagize no hagezwe kuba hariho assurance y'umukiriya la famille yiwe ebwiza kuronka ikintu kubera ko uyu twarakoranye no kuvuga ko iyi bank iri kirema aba investisseur iri kirema aba partenaire iri kirema aba ambassadeur kugira mukorane rero murumva ntigusaba imishahara ntigusaba imitahe iragusaba icambere bo ntibana kubwiye uvuga ngo uve muri banki runaka wahoramo eka mugabo niwe uzoraba ikiruta ikindi ya ariko urakreya konte kuri izo 12000 zawe ibisigaye mukore nkuko mwahora mukorana na banki nimba mutabona no mukorana n'ama banki birashoboka abantu bose ni bavya ama konti bancaire nakanye keza rero kuko mwoce mutangura gukorana na banki ariko yahindiri network sivyo bagenzi ikindi kintu gikomeye ngaha nize nuko nasanze bo bashizeho i systeme digitale no kuvuga nta byo kuyihenda uko umuntu avyanditse ahantu ni kaye yo vyibagira ni digitalisation no kuvuga jewe amazina yanje ndabibabwiye mwe munzi bibeshe nka homme du changement ariko nitwa Ndayisenga Olivier mvana muzogenda muri bank muzosanga nitwa Ndayisenga Olivier kuko toujours ugiye muri yo bank barakubaza ibi wabimenye kubera nde ujukurikirana misi yose bazogushira munsi y'izina ry'umuntu misi yose kubera iki ni ya network mu byumva baragushira munsi y'izina ry'umuntu runaka wavyumvanye. Jero nitwa Ndayisenga Olivier ni wagenda niryo zina
bakubagiye wabimenye gute Nindayisenga Olivier ariwe homme du changement namenye ko hama batushira munsi yanje dutangure ukora ko wahora ukoresha bank canke ubazi ibibazo vyinshi ukuzo wishike muri bank bagusigurire nanje nzotangura nunguki nawe wunguki nuvuga unguka nunguki ganya nuko bimeze nawe ni wahamagara n'uyundi iyi bank rero yitwa gute nabwiye ko iracari kwizina rya microfinance ariko ni bank très bientôt ku microfinance yavako bashireko bank kubera ko irakoze ni les champions microfinance so niko yitwa ahiri murabona ibarabara bita Boulevard de l'Iprona ngaha muri ville uraridugana ugashika ahantu hari inyubakwa ya leta ihingura icayi donc OTB mugeze kuri OTB ucubona ahantu hakujya hari gishe ni naho siège yabo iri yanditse ko les champions ndazagusiga nimero ngaha muri video munaza kuzibona mu nyandikire kubaza kwa yewe ndaboriyante ndabasigira ko muri na group WhatsApp nimwashaka ibisobanuro birenze ibi nabyo mubibaze nuko ndabipfurije amahoro amagara meza n'amafaranga turi 2026 mu ntango z'umwaka uyu mwaka ndakwipfurije ko urangira ugeze kure narijya ko kunguze kuvuga ati amahoro amagara meza n'amafaranga bibasage bagenzi ivyo murabiharanira ivyo ntibizo ko nyene no turabiharanira nuko rero bonne chance kubumvise inkwakuzi twagiye bye bye urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafite stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 26 the best tribe ever ni washika uzombwira